nk'uko imigwi itandukanye yaba imigambwe amashirahamwe yigenga amashengero n'abandi bagiye baragira ico bashikirije ku matora atatu yabaye igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2020. Dieudonne Nahimana yari yitoje nk'uwigenga mu kibanza c'umukuru w'igihugu mwayo matora, yahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa 29 Rusama, aho abanza gushima uko ayo matora yabaye mu mutekano. Ubwa mbere hoho turashima yuko mu gihugu cyose twabonye ko ariho umutekano, kuko ndirari bishoboka yuko tuzunguruka igihugu mu ntara zose mu makomine hafi na kure ngo maze dushike impore atakintu na kimwe kiduhungabanije. Twashaka gushimira rero abashinzwe umutekano ko bakoze igikorwa ciza catumye abari barakora ibikorwa by'imyamamazo bashobora kugira urugendo bakagaruka amahoro. Ikindi byasubiye kuduha indoto yo kubona neza yuko ivyo twame tuvuga mu majambo no mu migambi ari ibintu bishoboka, kuko Burundi ari igihugu ciza, ko ari igihugu kirimo abantu bafise ubwira n'ishaka ryo gushobora gutera imbere, ariko babuze uburongozi bwiza ubazana gushira mu biro ivyo bifuza gushika ko mu buzima bwabo. Naho biruko Dieudonne Nahimana ngo hari ibitamushimisha. Nk'uwari muri aya matora sinoreka kuvuga yuko ikintu kitanezereye kwari uko haba atakuvuga yuko ari n'akanenge kamwe na kamwe kabaye mu bijanye n'amatora. Urubanza rwose rukomeye, naho rwo urubanza rusanzwe rw'umuryango canke urundi rubanza rwose turetse urubanza ruhambaye nk'uru ruraba igihugu cose, ntihashobora kubura amakanenge, ntihashobora kubura bitagenze neza, kandi ni vyiza guca bugufi umuntu akavyemera. Arongera akamenyesha utunenge tumwe we nabo yari yarungitse ku rubuga bashoboye kwegeranya. N'ahatari hose, ahantu hamwe indorerezi zacu zarangiwe kwinjira mu biro vy'itora kandi zifise amakete azigenga gukora ico gikorwa yatanzwe na seni ubwayo. Bamwe narabitelefoneye abashinzwe ibiro vy'amatora bakambwira ngo ntitwari tuzi ko uwigenga nawe agira amuserukira mu tuzu tw'itora. Byari bitangaje kuko mu bintu seni yari yabyigisha baramenyesha neza yuko uwitoza wese afise uburenganzira kuronka umuserukira kandi abafise urupapuro ruvyerekana rwo muri seni. Ahandi barabatebeje kubinjiza, baza kubinjiza igihe c'amatora camaze gutangura. Iryo bigatuma rero batashoboye kubona neza ca gikorwa ca mbere cyo kwerekana ingene ibikoresho bikoreshwa bigaragara imbere yuko amatora atangura. Hari ibice bimwe mu gihugu aho abantu bo mu ntwaro batoye mu kibanza cy'abanyeshuri cyangwa bakabuza abanyeshure bariko bariga muri ico gice kumbure bataronse akaryo gushobora gushikiriza za mpapuro z'uko bahinduye ikibanza cyangwa batorera gushobora gutora. Bamwe bagabatorera rero mu kibanza cabo. Ibyo byari hamwe byashitse na bamwe mu ntwaro basanga mu gihe amatora ariko araba bagira ububasha nk'ubw'abakozi ba seni mu gihe hariko haraba amatora. Abandi binjira mu bibanza byo gutora wasanga hariho nk'abantu binjira, ugasanga umucamanza, umusitanteri, hamwe ugasanga n'ubura amatora, ugasanga narinjiye mu kazu k'itora ari mu ntwaro kandi tuzi yuko ico gihe hategeza kwinjira gusa abantu bari muri seni babifitiye uburenganzira. Ikindi twovuga ni kijanye no gutorera abandi. Turabona yuko hariho ibice bimwe by'igihugu aho hariho abantu bagenda gutorera abandi batwaye amakarata y'abantu babatumye, ugasanga ni benshi, canke ugasanga batwaye gusa amakarata yo gutora menshi arengeye ayo bafitiye impapuro zerekana yuko bafise abo baserukira. Utwo tunenge twarabaye hamwe mu bice bimwe byari kuberamo amatora. Hariho kandi n'abasanga batera ubwoba abantu bagiye gutora, bakabatera ubwoba bakabwira yuko bategereza gutora mu buryo bumwe canke ubundi. Byarashitse mu bice bimwe. Naho anegura bimwe byaranze ayo matora,
Dieudonne Nahimana amenyesha ko atabirego bikwiye vyotuma yitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuko atashoboye kurungika abarorerezi mu bibanza vyose vy'itora. Akavuga ko azokwemera ibiharuro ntabanduka bizoshikirizwa niyo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Kuva tugitangura kwinjira muri aya matora twaravuze yuko ibizoshikirizwa niyo sentare ishinzwe gutunganya canke sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro tuzovyemera nk'uko izoba yabishikirije, kandi tuzotera uko dushoboye mu byo twari twiyemeje imbere y'abarundikazi kugira ngo abazari mu burongozi bw'igihugu bashobore kuzanira ineza abarundikazi bose. Tuzokwama duharanira yuko abatsinze n'abatashoboye gutsinda amatora bagira ubumwe n'urunani mu kubaka kazoza keza ka kino gihugu, kandi turemeye neza yuko tuzoguma duterera ivyo kwigisha umuco w'uburongozi mporerabandi, kuko twizera kandi twemera ko ariyo nyishu y'ibibazo igihugu caciyemo kuva muri kahise ikazotuma igihugu cacu gitera imbere mu buryo budasanzwe. Turasanze rero yuko ata muntu yopfa yogirirwa nabi azira icari canke azira ico yumvira, maze bwa Burundi tukamenyesha abarundikazi ko twifuza aribwo Burundi buhire, aho umurundi wese aroraniwe mu kibano no muri byose, vuba canke biteba tuzobone Uburundi turushikako.